Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti bamwanye mwabonye ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Aloyizi Bigirimana aratugezaho amakuru hirya no hino ku isi. Thomas n'abaduteze amatwi muri aka kanya muri Afrika. Leta ya Ethiopia yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abasirikare bayo bigaruriye igisagara ca Alamata ni mu bumanuko bw'intara ya Tigre cari mu minwe y'abagwanyi b'iyo ntara. Ni intambwe ya mbere abasirikare ba leta bavuga ko bagize mu kwinjira muri iyo ntara yatabaguwe n'intambara, kandi ngo ni icizere ko hashobora kuba amahoro inyuma yaho abo baroberi basubiriye inyuma. Umuhari TPLF urwanya leta ntaco wavuze kuri ivyo byavuzwe na leta. Leta ya Ethiopia yavuze ko inteko zayo zifadikanije n'izo mu ntara ya Amhara ziriko zerekeza mu kindi gisagara ca Abergere aho muri iyo ntara ya Tigre nyene. Nigeria yarataye inshansho za COVID-19 za AstraZeneca zirenga umuriyoni zari zegereje itariki yo guta igihe. Faisal Shuaibe arongoye ikigo cyo guteza imbere igisata c'amagara y'abantu muri Nigeria yavuze ko ibi vyakozwe kuko atayandi mahitamwo yari agisigaye. Yavuze kuri uyu gatatu ko ibihugu bikize biha Nigeria inshansho zegereje guta igihe. Ibice 2% by'imiliyoni 206 z'abanyagihugu muri Nigeria nibo bamaze guterwa inshansho zose zisabwa. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko bihaye intego yo kuzoba baracandaze ica kane c'abanyagihugu bose mu kwezi kwa kabiri, ariko naho ugutinya izo nshansho kwiyongera nta cabujije ko abicandakisha mu ndwi iheze biyongereye ku ncuro zibiri. Kuri COVID-19 nyene leta z'umwe za Amerika ejo ku gatatu yaremeje ikinini cyo kuvura uwo mugera cahinguwe n'ishiramwe Pfizer ryaha muri Amerika gihabwa abanduye uwo mugera. Ni mu gihe ubwoko bushasha bwa Omicron bwateye ubwoba abanyamerika muri ibi bihe by'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka. Ico kinini citwa Paxlovid cyahawe uburenganzira bwo kuba kirakoreshwa mu buryo bwihuse n'ikigo ca leta z'umwe za Amerika kigenzura imiti n'ibifungurwa FDA. Iki kinini cemewe inyuma y'igeragezwa ryaco ryerekanye ko kigabanya abantu bashigwa mu bitaro hamwe n'abapfa ku bice 88 kw'ijana. Perezida Joe Biden yavuze ko agiye gushiraho itegeko rizofasha kugira ihinguriro Pfizer rinyarutse kugwiza ivyo binini. Ikigo FDA kivuga ko iki kinini kije gusahiriza inshansho za COVID-19 atari kuzisubirira. Kuri COVID-19 kandi umuyobozi mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yaragabishije ejo kuwa gatatu ko urucanco rw'inyongera rwa COVID-19 rutazorangiza ico kiza kizingamitse isi, ariko akavuga ko uwo mugera uzobandanya gusasika inganda mu gihe ibihugu bikenye bikiriko biragwana no kugira bironke inshansho zo gucandaga abanyagihugu bavyo. Mu gihe abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri leta z'umwe za Amerika basaba abanyagihugu bayo kwiteza urucanco rw'inyongera, ibihugu byinshi ku isi ntibiratera na doze ya mbere ya COVID-19 abanyagihugu bavyo benshi. Ibihugu bikize bitari bike bibona ko urucanco rw'inyongera ari nyishu ku bwoko bushasha bwa corona bwiswe Omicron. Ariko mu majambo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo ku gatatu, Tedros yavuze ko ivyo bishobora kuzotanga inyishu y'igihushane c'ivyo abo banyaburaya bifuza.
kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ikurikiranira hafi ivyo mugera ivuga ko imiliyoni zirenga 276 banduye, abandi barenga imiliyoni 5.3 bamaze guhitanwa n'uyo mugera. Leta z'Ubumwe za Amerika ikaza kwisonga. Leta z'Ubumwe za Amerika kandi ejo kuwa gatatu yaragirije Uburusiya kubandanya bwongereza abasirikare babwo ku rubibe na Ukraine, yongera igabisha gufata ibihano mu gihe Uburusiya bwohirahira bugatera. Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse bariko barabira hafi ibiriko biraba nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Ibi bivugwa mu gihe Ubudagi nabwo bwavuze ko hari izindi nteko z'Uburusiya zarungitswe ku rubibe Uburusiya buhana na Ukraine. Ariko umuvugizi wa Presidence ya Leta z'Ubumwe za Amerika Jen Psaki yavuze ko hari umurongo w'ibiganiro bya kidiplomasiya wuguruwe hagati ya Amerika n'Uburusiya kandi yizeye ko hashobora kuzogira ikizovamo. Uburusiya burahakana ivyo bwagirizwa ko bugomba gutera igihugu ca Ukraine kandi bugasaba Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishirahamwe gishinze kurwaniriza umwansi hamwe OTAN kubuhumuriza mu guhagarika kwiyagurira uturere mu buseruko bw'Uburaya. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ku maradiyo yanyu mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda izuba ryaravuye ari byinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu, ariko abaturage ntibakwiye kugira impungenge z'inzara. Anzara izabaho kubera ko bagiye dutanga n'imbuto y'ibihingwa byera vuba, tuvuge nk'imboga, ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'imigozi y'ibijumba. Muri ayo mezi byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze. Uyu ni umuyobozi w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi, Charles Bucagu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjiye ku mugaragaro mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, naho Leta ya Tanzania ivuga ko abarundi b'impunzi babangamiye inyamaswa z'ishyamba kimeza ryegereye inkambi za Nduta na Nyarugusu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamilindi. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba bahuye n'izuba ryinshi muri iki gihembwe cy'ihinga. Bavuga ko batazabasha gusoza umwaka neza bitewe n'inzara ibugarije. Ni inkuru ya Sumta Kaboyi. Mu gihe cyo gusoza umwaka henshi wasangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro. Kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka Bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera. Ijwi ry'Amerika ryagiye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima, benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateje igihombo gikabije. Twateye ubunyobwa nateye miringo 3 y'ubunyobwa nakodesheje, yari ririmo ibiro 15, minga ibiro 15 by'ibishyimbo nakodesheje. Nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'ikabiryo. Ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe, ubu nabyo tujyamo tukahira, urabona ko nta kwera nta bishyimbo nyine bitangiye kugwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine. Ibintu byose byararumbye, haba ibijumba imigozi iri kuma, haba ibigori nyine biri kuma, nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine. Bahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka, imyaka yose barahinga reka da, aha hose haba harimo ibishyimbo ntabyo,
turabona ubunyobwa bateyemo urabona reka da karagwa rimwe ari ubugori bwaheze hasi urabibona hari iki byose byataye imitwe hazamo ibyo bikoko abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo birongera biyoyoka gutyo ubu ni imbuga gutyo. Aba baturage baravuga ko badatabawe basoza umwaka bari mu bwigunge, barasaba leta kubafashisha ibiribwa. Turahangayitse kubera ko tekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira. Twari tugiye kwinjira mu minsi mikuru nta kintu tuzinjirana nta na gito, turabyibaza twabatise ubukoko ko igihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru turya ibishyimbo turya ibirayi turya ibintu byose byeze turi gusarura mbere, ariko ntacyo ni ukwicara gutya. Abantu benshi barasuhutse, ajya umugore Mariya hirya ha abenshi bararyamye kubera inzara. Ni ukuri turabo gutabarizwa leta, twebwe icyo twayibwira nuko rwose abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha nta kindi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu. Umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi Sharire Bucagu yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba. Burasirazuba niho byari bikomeye cyane, ni naho twashyize imbaraga. Twashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imiganda yo kuhirira hamwe dukoranye n'abaturage. Uturere cyane cyane twari dufite ikibazo ni twa Ngoma, Kayonza, Kirehe, Nyagatare n'igice cya Rwamagana, akarere ka Bugesera. Abategereye ikiyaga twagiye tucukura ibyobo byitwa za damu, hanyuma dutanga na za shitingi, kagira amamodoka yikorera amazi nawe akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo, noneho abaturage bagakoresha utumashini buhira. Uyu muyobozi kandi yumvikanisha ko usibye ibibazo by'izuba byagaragaye mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Iburasirazuba ndetse n'uduce tw'inkengero z'umujyi wa Kigali, ahandi hasigaye mu gihugu hose nko mu ntara y'Uburengerazuba n'Amajyaruguru bagize imvura nziza ku buryo bazahahira utundi duce tutejeje. Bwana Bucagu avuga ko nubwo izuba ryavuye ari ryinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu, abaturage bataguye kugira ubwoba bw'inzara. Nta nzara izabaho kubera ko twagiye dutanga n'imbuto y'ibihingwa byera vuba, tuvuge nk'imboga, ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'imigozi y'ibijumba. Muri aya mezi mu kwa mbere ukwa kabiri byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze. N'abazagiraho ingaruka tugira ibigega bya leta dushobora kugoboka abaturage. Tuba dufite imyaka yashoboye kuba yarabitswe, noneho tugashobora kugaburira abo baturage bashobora kugira ingaruka z'ibiryo bike, ariko ntekereza ko ari benshi cyane. Muri uku kwezi kwa 12 leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Abo leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjiye ku mugaragaro mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ibaye umunyamuryango wa 7 wa EAC. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko yahaye ikaze igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango wari ugizwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira 18 yabereye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi kuri uyu wa gatatu. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje. A key plank of our deliberations today, ati gikuru cyari kitwicaritse ngaho uyu munsi kwarukurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri Kongo muri uyu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Sinkekeranya ko iki ari kimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuwuzamo. Turabahaye ikaze kugira ngo dufatikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere. Integration. Bamwe mu bakongomani baba mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu buseruko bwa Kongo baganiriye n'Ijwi ry'Amerika biteze byinshi kuyinjira ry'igihugu cabo muri EAC. Il y aura cette possibilité des échanges. Hazoba guhanahana ibidandazwa, abantu bazotembera atankomanzi ataviza barinze gusaba. Ego nka twebwe nta byinshi dushorera hanze, ariko tubwirizwa gushiramo inguvu. N'ababanyi bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye. Twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'Abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubuhoho bizorushira
kubahiriza. Les Ougandais aussi, ça c'est depuis un temps qu'ils sont venus nous aider. Yoweri Kaguta Museveni perezida w'Ubuganda yahaye icizere abo bakongomani mu nama ya EAC. Congo is really part of East Africa. Kuba twemereye Congo ni nko kwemera ivyari bisanzweho kuko abo bakongomani ni bene wacu cyane cyane ababa mu seruko bw'ico gihugu. Abenshi tuvuga ururimi rumwe, turasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi. Nizeye ko tuzosangira kabisi n'agahiye ndetse no kugwaniriza umwasi hamwe kuko nta numwe yovyishoboza. If we don't work together, we shall not manage the issue of insecurity. Igihugu ca Congo gisanze muri EAC haheruka kongerwamwo indimi zibiri, igifaransa n'igiswahili zisanzwe zikoreshwa na benshi muri ico gihugu. Aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini nk'uko bisigurwa na Evariste Ngayimenda, umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika i Bujumbura. Ibihugu bihereye ku Faransa bibaye bibiri, hanyuma n'abantu bahuriye ku Faransa bagiye kugwira gusumba uko vyahora. Bizotuma igifaransa cemegwa kujya kwicongereza kizoba cemewe, bizohindura ibintu byinshi cyane, haba kwijwi ry'u Burundi na Kongo byumvikana, bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze. Burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati, ruba uruja n'uruza rw'abantu, ruba uruja n'uruza rw'ibintu. Nibaza yuko bizoheza bikoroha. Ama university atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'Kongo, cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu. Nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha. Prosper Bazombanza yaserukiye Uburundi mu nama yo kwemeza Kongo muri EAC, we yongeye koko hakwiriye ko uwo muryango ufatana mu nda mu kugwaniriza hamwe abagizi ba nabi na nyarya Kongo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi. Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu ntibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 227 zigisigaye muri uwo muryango gutahuka. It is vital that we constantly strengthen. Ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kugwanya iterabwoba, ubwicanyi ndengamipaka n'ibindi. Tuzokorera hamwe n'uwo mushitsi mushasha ari we Kongo. Twebwe ubu iwacu n'amahoro, nico gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa EAC dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu c'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu n'akarere muri rusangi. As to the East African community. Kongo kibaye igihugu kigindwi iruhande y'u Burundi, u Rwanda, Ubuganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo byari bisanzwe bigize uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wa EAC umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki niwe yararongoye umugwi wagiye kubonana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo kugenzura ko ico gihugu gikwije ibisabwa. Yizeye ko isoko rigiye kwaguka kuko ubu uwo muryango ugizwe n'abantu hafi miliyoni 270 kandi ukabwiye gukora ku mabahari abiri, Ocean Indien na Ocean Pacifique, ibizokorohereza urudandazwa muri Afrika. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Kuwa mbere w'iki cyumweru urubyiruko rw'abanyekongo rwarigaragambije mu mujyi wa Goma. Umupolisi umwe n'abasivili babiri babiguyemo, abandi bantu 6 barakomeretse. Abigaragambyaga bavugaga ko badashaka ko abapolisi b'u Rwanda bajya mu gihugu cyabo. Ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa Vincent Karega yabwiye Ijwi ry'Amerika ko leta y'u Rwanda idafite na gato gahunda yo kohereza abapolisi bayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arasobanura naho izi mpuha zaturutse zitera rero iriya myigaragambyo. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Tim Ishimwe. Ibyo bavuga nta shingiro, ni ibihuha bashingiraho, bishobora kuba binaterwa n'abanyapolitike cyangwa abantu badashaka batifuza amahoro n'umubano mwiza. Bihereye ahanini ku nama yabereye Kinshasa n'iyabereye i Kigali y'abakuru ba polisi y'ibihugu bigize urwego rwitwa EACO, bivuze abayobozi ba polisi z'ibihugu bya Afrika y'Iburengerazuba, ariko yiturutse ruguru kwa Djibouti kugeza DRC. Rero mu byo baganiriye harimo iterabwoba ryugarije Kongo, ryugarije Somalia, ryugarije ndetse n'ibihugu bya Sahel, bikagera no mu bihugu bya Mozambique, ariko ahanini riba rifitanye isano n'inkomoko yaryo rikekwa kuba
umutima waryo ari ADF iri muri Congo. Kubera izo mpamvu rero abakuru ba polisi basanze ko kugira urwego cyangwa office irwanya iterabwoba iba Nairobi ntibihagije, byakabaye ngombwa habaye n'indi office iri kuri Goma, kuko inyeshyamba abagizi ba nabi benshi babarirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko rero ibiganiro ntibyakiriwe kimwe mu baturage, basa n'ababwiwe ko u Rwanda rugiye kohereza polisi ikora akazi ka polisi ya Congo. Muri make bigasa nkaho Congo igiye kuba munsi y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Urakoze cyane nyakubahwa Ambasaderi Vincent Karega. Ni ukuvuga ko iyi gahunda yo kohereza abapolisi b'u Rwanda muri Congo ntayihari ishobora kuzaba, ariko Congo yabanje igashinga urwego rurwanya iterabwoba, ikagerekaho gusaba ibihugu by'abaturanyi bihuriye muri IAPCO kuba rwawubyunganira, igahitamo ibyo ushaka ikareka ibyo idashaka. U Rwanda nta nyungu bwite rufite muri Congo uretse inyungu rusange yo guharanira umutekano w'akarere. Nta nubwo rushobora kohereza ari abapolisi cyangwa ingabo ndetse n'abasivili mu gihugu cy'amahanga nta bwumvikane, nta bufatanye ndetse ntababakira kugira ngo hakorwe icyumvikanyweho. Hari bamwe bamuvuza ko u Rwanda rudashobora kujya muri Congo rwijyanyeyo, mu gihe ejo bundi mu minsi yashize rwagiye muri Mozambique, ndetse ibyo bintu byakuriye n'amagambo menshi abantu batabyumvikanaho neza. Ntabwo wenda abanyekongo bashobora gutekereza ko ari nkabyo bigiye kuba nk'ibyabaye muri Mozambique? Mozambique ntabwo twahuruye, nta nubwo byari ubukerarugendo. Hari habaye ubusabe bwa perezida wa Mozambique asaba perezida w'u Rwanda kuba yamufasha kureba uko bafatanya mu gukemura ikibazo cyari cyugarije Mozambique. Rero ntabwo twahuruye, nta n'inyungu nyinshi tuba tubifitemo, kuko ahanini bidusaba ingabo, bikadusaba mikoro dufite makeya, ariko kubera ko twemera Afurika, twemera ubumwe, twemera amahoro, tuzi naho tuvuye habi naho tugana, twifuza ko amahoro agaza muri Afurika, mu Banyafurika. Ambasaderi Vincent Karega, hari abavuga ko u Rwanda rusa nkaho ruri kwihutira kohereza ingabo cyangwa abapolisi muri Congo, kubera ko n'igihugu gituranyi cya Uganda nayo mu byumweru bishize yohereje abasirikare bagera ku 700. Noneho ibyo wabihuza nuko ibihugu byombi bimaze igihe bitarebana neza, benshi bakaba bagira gushidikanya n'ibivugwa n'impande zombi. Abantu bafite gushidikanya n'ibyo ngibyo by'uko u Rwanda rwaba rugiye kubera ko Uganda nayo yohereje abasirikare mu babwira iki? Bibaye ngombwa ko u Rwanda rujyayo kubera ko rwabonye ikibazo cy'umutekano, ntitwajyayo tukanabivuga, ariko nta kibazo twabonye, ntabwo twagiyeyo, ntibihari. Ababivuga ni nk'aho babyifuza, ni nk'aho bashaka ibicika, ni abakwirakwiza impuha, kandi koko iyo ugiye muri za social media si impuha ziguze, hari ababayo nta kindi kintu bakora ku isi no mu buzima, bashinzwe gushusha urugamba, kuzana inkuru z'incamugongo cyangwa z'inyobera ziteranya ibihugu. Ariko mu gihe mvuga nzi ko nta inyungu n'imwe, nta mugambi n'umwe w'u Rwanda wo kohereza polisi cyangwa ingabo z'u Rwanda muri Congo. Hari ubutumwa bwihariye mushobora guha haba abanyekongo cyangwa abanyarwanda bafite kumva ko abasirikare cyangwa abapolisi b'u Rwanda bari kujya muri Congo, cyangwa se bafite gahunda yo kujyayo, aho abanyekongo babashinja guhungabanya umutekano wabo? Abanyekongo bavandimwe banjye, kuko navukiye Congo, nakuriye Congo, nubwo ndi umunyarwanda, ndabasaba kwirinda ibihuha, ndabasaba kwizera u Rwanda nk'umuturanyi umaze imyaka irenga 100 ndetse n'igihumbi ubanye neza na Congo. Kumva ko iyo hari ikibazo batubaza tukagisobanura, kurusha guhanga kugezaho umutekano w'ibihugu uhungabana. Noneho abanyarwanda nabo nabasaba ko igihe cyose yabaye ikintu tutumvikanyeho na Congo, badashyuye imitima, badashyuye imitwe, badatera n'amagambo, nta mpamvu, ahubwo tukarebera hamwe icyatuma Congo n'u Rwanda bikomeza kubana neza. Nyakubahwa Ambasaderi Vincent Karega, ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Muri Isanga.
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Leta ya Tanzania ivuga ko abarundi b'impunzi babangamiye inyamaswa z'ishyamba kimeza rya Muyobosi ryegereye inkambi za Nduta na Nyarugusu. Abashinzwe umutekano bataye muri yombi abarenga 37. Ibindi tubibaza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin. Ivyo vyemezwa na Bwana Deogratias Nyakwani, umuyobozi mukuru w'ishyamba ry'ibikoko riri hafi ibirometero 5 uvuye mu nkambi ya Nduta mu nama n'abarinzi bagejwe kurinda iryo shamba yabereye muri komine Kibondo aho bariko barigishwa mu bijanye no kurinda ayo matungo ya leta. Bwana Nyakwani yavuze ko muri ico gihe nyene bafashe inkoho 16 z'abagizi ba nabi bakoresha mu kurasa ayo matungo ya leta ya Tanzania. Izo mpunzi 37 nazo zikaba zifungiwe mu gasho ahitwa Nyamisivya komine Kibondo. Yavuze ko leta irimo gukora isakwa rikomeye y'abagizi ba nabi harimwo impunzi zagirizwa kwica ibikoko bibarizwa muri iryo shamba, harimwo ingeregere, imbogo, imvubu hamwe n'ibindi bitandukanye. Lakini uwepo wa makambi ya wakimbizi jirani na hifadhi yetu na kambi ya wakimbizi Nduta na makambi ya wakimbizi Nyarugusu, hizi zote haziko mbali sana kutoka kwenye mpaka wetu. Kuba hari ikambi zibiri z'abarundi zegereye ishamba kimeza ry'ibikoko Muyobosi ni kibazo gikomeye. Kenshi harabinjira bakica amatungo ya leta kandi bibujije. Bw'iyo mpamvu turimo gukora isakwa rinini, turasabye impunzi gukurikiza amategeko abasaba kudasohoka. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu tumaze gufata impunzi 37 hamwe n'inkoho bakoresha zishika 16. Mfano toka mwezi Januari mpaka sasa tumekamata Warundi 37, lakini tumekamata silaha 16 kwa kipindi kutoka mwezi Januari mpaka sasa hivi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko hanini ikibakura mu nkambi ikibazo cy'inkwi no kurondera ibiribwa bibafasha gukabukanya ubugari bwa buri munsi baronswa. Yewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica, ariko kimwe gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri mumwe aho hantu ndari nagiye gusenyera haje umwe arambwira yuko nubweho nyaruka ndavayo n'ingoga kwace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye istomo. Ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati kurasenya watangiye nko gusenya bona baragizene barakubujije ngo ntuvu mugira ntuguma basenyera nk'inko bakakwiruka ejo urumva bafashe nk'imipanga nawe uca wiruka kenshi tugatata nk'utahana hari n'igihe kenshi ushobora nko kujya gusenya babafasheho none nta kindi kwera uhaje wohoho sinshobora no kuza kuzisenya hagenda abo bana ariko baza kuza umutima yemwe jewe umutima wantungurutswe kwera ejo bundi hoho baragaye gusenya baje atana kamwe bazanye babirukako burya nagiye kugira ngo mbona abana barashitse niwe kwataka kumuzanye ahubwo Imana dushikanye hano irakoze tubatwirutseko batuviriye inyuma aho 16 niho bose babona gusubira inyuma. Buri ku mwaka utashe impunzi z'abarundi zirenga gato 20 zirikigwa nyuma y'ikambi abarenga 30 baraburirwa irengero mu gihe abarenga 70 bafungirwa mu gasho bazira kuja inyuma y'ikambi mu bitegiro bitangwa n'igipolisi komine Kibondo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu